hama rero umunsi mukuru jewe no munsi kwanza ndashimiye Imana kuko mpejeje kugira isanganya mu mwanya mvuye gutanga ikiganiro ariko Imana yahabaye bajaje narimwo yinjiye hagati y'imiduga ibiri kandi irahomberana umushoferi arakomereka jewe nasigaye ndi muzima ndashimira Imana rumva ko gushima ubwa mbere gushimira Imana ubwa kabiri ngomba ngende nyene kunezerwa n'abagenzi banje Yes, wakunzi ba Ashali TV nkuko mubibona rero imbere yacu twaba dufise umushitsi w'imena, umushitsi ameze neza cyane. Murabona yuko yashajije cyane, ni umumama sante, umumama ameze neza, ni umumama yakoze byinshi ngaha mu gihugu cyacu Burundi, ni umukinyi wa filme akongera kandi akaba n'umuririmbyi w'indirimbo zihayagiza Imana, aho novuga nk'indirimbo zijanye na gospel. Kuri uno munsi rero tukaba twagiriwe ibakwe muri Ashali TV yo kuba turi kumwe nawe mu nyubako za Ashali TV. Reka rero tumuhe ikaze kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye. Ku mazina ndazi ko musanzwe mumenyereye ni Mama Jennifer. Mama Jennifer turakuramukije. Ego nanje ndabaramukije cyane. Amakuru yawe? Amahoro. Uyu munsi uzindutse mu gitondo ni kihe kintu cya mbere watanguye gukora uvyutse? Ino munsi cyangwa imisi yose oya nshaka kumenya uno munsi gusa. Imisi yose ndazi yuko ushobora gusanga hari ikintu udasiba gukora imisi yose, mu guno munsi cyabaye special wakoze. Ino munsi ikintu cya mbere nakoze nabanje gushimira Imana nyene nkuko bisanzwe yandamukije amahoro je n'umuryango wanje n'umwana n'abavukanye n'ababanyi n'isi yose. Nubwo hariho urumva twese hari abatawubonye uwo munsi urumva nashimiye Imana hama ndanashimira Imana kubw'uyu munsi wahariwe umukenyezi kuko nanje ndi umukenyezi na mama yavyaye n'umukenyezi na senge wanje n'umukenyezi nabo tuvugana n'abakenyezi na madame wawe n'umukenyezi bose n'abakenyezi. Mama Jennifer uratubwiye yuko wabanje gusenga imbere ya byose. Hanyuma inyuma yaho ikindi kintu waciye ukora kigitangaza kuri wewe ni iki? Nta gitangaza kibaho ku mwana w'umuntu. Gusa ikindi kintu nyene naciye nkora ino munsi nahise ubutumire nacenja kwitaba ubutumire meje gutunganya ibyo mu rugo nacenja kwitaba ubutumire nari mfise ku radio kandi vyagenze neza nubwo nyene satani yagombye kubyitamwo mu nzira ndiko ndataha ariko Imana yahabaye. Hanyuma ubuke mu gitondo ikintu cya mbere watanguye gukora muri telefone yawe cyari ikintu nyabaki? Ikintu cya mbere natanguye kuraba naravye amastati casanganye n'abantu kwezi basharamye umukenyezi n'ikirumara kabisa abantu bose ku mastati abantu bose gusa hari akantu nabonye katameze neza abagabo mukuye kwihanura abagabo nka bose nasanze mwapostinze kwanza abagore hama baba mabanye nyuma nukuri ni vyiza kuwukunda ariko bamutangura ba mama hama musubira abagore. Erega haraho usanga ba mama biwacu tudakunze kuronka amafoto yabo ivyo barubizi ugasanga amafoto yabo ntibakunze kwifotoza niyo uvuze ngo utware appareil ngo umufotora ugasanga ni kibazo gikomeye cyane. Oya upfuma wandika ati mama wanje aho uri hose wubahwe hamuka dushira ko madame ariko abagabo no munsi asha ako kantu nabacishije mu ijisho. Jennifer uno munsi twababonye no musemyiriwe mu bikorwa byinshi bitandukanye kuko aho umumama ari uno munsi nturinda kumwibwira inyambaro zonyene gusa zitera zimukwibwira. Uyu munsi ku bakenyezi usigura iki mu ncamake? Uyu munsi ku bakenyezi ni umunsi mukuru wahariwe abakenyezi ariko usigura ibintu byinshi. Ntabwo usigura ngo umuntu wese yambaye igikombe n'umukenyezi oya umukenyezi n'ujya muntu abugendera umukenyezi no mwazi gutunganya urugo rwiwe umuryango wiwe akamenya ati jewe ndinde maziki nokora iki ugira ngo umuryango wanje utere imbere. Mbega umukenyezi akanujya yicara akavuga ati je mu rugo iwanje nta mahoro ahari kugira amahoro ahabe vyogenda gute namba yaca bugufi akongereza hama ikindi naco umukenyezi ni wa wundi azicarico
kwimenya kwitahura no kuvuga ngo kwitahura mvuga ntabwo ari kwa kundi ngo nambaye nabere canke Jennifer ndavyibushe nisize poudre akaruje reve kamfashe oya ibi nivyo tubonesha amaso umukenyezi n'ingeso umukenyezi n'ingeso umukenyezi n'icamaze umukenyezi ni ukura amaboko mu mpuzu akagira icakoze namba yubatse agafashanya no bari kumwe kandi bakaja inama hama atubatse naho nyene muri uyo mwanya atararonka wo bubakana agakora kugira ngo ejo ntazoje mu ngeso zina ziriya ku mpamvu zuko kudakora rero novuga yuko umukenyezi ari wa wundi akura amaboko mu muzu bimushobokeye ariko udafise ubwo buryo nawe nahaguruke arondera ingena yoronka ubwo buryo uwo niwe wa mukenyezi tuvuga hama rero no kuvuga kuri uno munsi w'ino munsi ntabwo abakenyezi benshi bazikara umunsi wo guserebura kuryoherwa ariko ngo mambwira abakenyezi banyumva baza gukurikirana Ishari TV bakunzi banje ndabakunda cyane uyu si umunsi wo guserebura imbere yo kuja mu kirori banza urabe mu rugo rwawe ingene hatunganije gute mbega hari iki imbere yo kuja gusesagura ajya amafaranga mbega ekonomi ipanze gute mu rugo yego mbe mu rugo rwanje je n'umufasha wanje tubanye gute namba tutabanye neza ni wa munsi yo kumubwira ati mushingana ntazibana zidakomana amahembe aho bitagenze neza mbabarire no musi twirimbo uno munsi no munsi w'umukenyezi nje mu bandi bakenyezi atakinyagiritse hanyuma ndabaho bitagenze neza ndahakosora umukenyezi niwe yubaka kandi ni wabomora mvuze ukabantu bavuga ngo ngurabeshe ngo kwera ukivuze gisigura ibintu byinshi umukenyezi arashobora kwihanganira ikintu kuko abagabo sikirenga kwihangana kuko muri umutwe deja kuko muri umutwe havuye Imana hakurikira mwebwe ukuganza mwaguhawe n'uhoraho rero muri uwo mwanya twebwe abakenyezi ikintu dusabwa nukububaha kujya kububaha ijambo ry'Imana rivuga nuvuga ngo nukububaha muri byose rero no kwihangana birajana rero nambura umukenyezi no munsi wagiye mu kirori utatunganije ibyo mu nzu wowe uri umugabo uri umukenyezi umukenyezi no watunganije ivyo mu rugo akanafata n'imyanya akiyumvira ngo rero ino munsi kandi umunsi mukuru w'abakenyezi reka ndabe aho bitagenze neza nkosohoke kuko abakenyezi ubu rwego turimwo mu mpande zose turiho turiko tubikora neza cyane tutandukanye na vya bihe vya kera umukenyezi yari uwo kwicara muhira kurindira isashe kwirirwa mu nsako abakenyezi ndabatera kamo tugabanya amajambo tugwiza ibikorwa mama Jennifer urakoze cyane ku mpanuro novuga yuko utanze ku bakenyezi mbese no ku bagabo aho nyene cangira ko nk'umujyi ugisahira nongera mbaza ikibazo mama Jennifer turazi neza hariho abagabo bo bavuga yuko umukenyezi ari umuntu wo kuguma muhira akaba ari wa mugore niyo afasha akantu ngo agende ku isoko akabwira ati oya wewe uri ishugwe ryo muhira nta kamaro ko gukora niwicare muhira nzogusumira nzokwambika nzogukorera buri kimwe cyose kandi ugasanga uwo mugabo arabikora ubuhe butumwa woha umugabo wuko nukuri uwo mugabo sino mugaya kubera yuko umwe wese arafise ko yiyumvira ntageze kandi ashobora kubikora ugasanga yarize yaraminuje rero sinovuga ngo niyize ariko ahubwo nagomba mvuge ajijuke kuko ino musi turiho turanezerewe dufise ubuzima bwiza ariko nta muntu n'umwe muri ubwo buzima bwiza dufise azi ejo hacu nuvuga ngo tuza hahise hacu ariko ahazoza hacu ntaho tuzi hamwe n'ivyo rero no kuvuga ngo ino munsi ishobora kuba ndiho nka jewe ejo ugasanga ndafuye canke ugasanga uwo mugabo ariko arabikora uko ari hino munsi akaza afise ino munsi ejo karaheze mbega ko kaheze umudamu wawe adakora muzobaho mute ugwanko gushwana biba vyinjiye mu rugo abana kubaho nabi bivanye namwe bw'abavyeyi bikaba vyinjiye rero uwo muntu no mutera kamutsi ajijuke avi buzimu ajibunga nyabuna mubwire ati madame
raba abandi bakenyezi bagenzi bawe ungene bariko barakora raba ukore tujya duke uronka natwo nshaka ariko ndagomba ngo umenyere gukora ntituzobura ico dufasha mu rugo tujya duke azanye uwundi akazana tugahurira hagati bigira ico bimara cyane hajyanye ngo ubugirigiri bugira babiri ni ukuvuga yuko abakera baciye umugani ariwo rero nkacana ngira ko nkabwira n'abagore abantu b'abafasoni bamaze kumenyera ubwo buzima nukuri babuvemo iyo turiko turaja ni mu yindi monde sinkimwe ya kera indya zari zuzuye kera umuntu yaja mu kandi kera warashobora no kugenda ahantu ugasanga amateke yimejeje ibintu nk'ivyo ugasoroma ubu nisombe mu murima w'abandi ugiye kuzisoroma bagufata nk'umusuma kera umuntu yajya hashitse kera umuntu yararahashitse ino musi siko biri no kuvuga rero ngo abo bafasoni bakure amaboko mu mpuzu bahaguruke bagwane intambara y'ubuzima niho ejo iyo ugize ikibazo umenye ngene ubaho utisanga wagiye mu bintazi cyaye mu bitagira ikimaro bamwe kubw'ubuzima bari baramenyereye hama bugahinduka bisanga bagenda mu vyumba vy'amahombi orke ukiyumvira yuko bajanywe no gusenga ariko bajanywe n'ibibazo vyabaye umurengera babona yuko atahandi boruhukira atari hariya ntaniyumvire ati ego reka jewe nsenge ariko reka ndabe nico nkora hama Imana ifashe impezagire abo rero ni babadamu canke ubutagiye muri ivyo ugasanga yafatanye na babandi bingeso mbe bamubwira ati ndafise umuntu munaka mwovugana yo gufasha nashaka gufasha ko nyene nibibaho muri si tugezemo rero abo badamu nibajijuke kwanza biyemere umukenyezi n'uwiyemera ati je ndiki je nshoboye iki akanwa k'abakenyezi kareme kuko ngakanwa kacu kararema ico umuntu azobejo ni waciye yatora kino munsi yego kabisa ukunda kuvuga ati jewe uzoraba umuntu avuze ati jewe ubu ndatanguye iyi Shari TV ni wanje shaka hirya yaje kuzogira TV online imwe niniya ntumira ego ivyo nyene wiyaturako Imana izigushikanira nukuvuga yuko baratubwira ngo abaprofesari barahari simhariri mu kuzoraba ivyo baguhanurira kenshi nivyo wewe wiyumvira nijya migabo yawe urumva ugasanga yakudomeye ukacuduza amaboko tiyo nivyo nyene ukubera ko bari wabivuze ukacuvyumvamo muri wewe rero kubera ko wamaze kubyishiramo bigaca biba kandi wewe bijya wayuvyiyatara ukazavuga ati jewe kuko abapasiteri baratubwira ati aturaya amajambo Mana ndakwakiriye Mana nkiza tugasubiramo kubera ko utokwiyatura ko wowe nyene ukavuga ati jewe ni Imana yanje ukajana tutarabizi ni cankiki ukavuga ati Mana nditandukanije n'ibitakunezera ndagomba umezaki ndagomba ejo kuzobiki hama ukaca ufata n'ingingo yo gukora Imana izogeza kuri ca kintu wiyumviye natwe aho turi no munsi twahageze kwera twiyumviriye jenda cyane na muto basi mu buzima naco fise ariko nukuri ndakifise kubera nkomeye kandi kuba nicaye imbere ya kamera navyifuje kera kandi nabibwira Imana nta muntu nigeze ndirira nabwira Imana ati Imana nukuri ndakunda ubustari ndagusavye nararaba amafilime nkumva ndaryohewe naraba umuntu ariko araririmba nkavuga nkaraba bahati buko nkavuga ati yo cyoma nkaririmba nkujya mu mama ina musi byarashitse nta bubasha bunini nari mfise ariko ni kubera ivyo nasavye Imana yagize iki yavyumvise kubw'ivyo rero tusehamagarira umukenyezi ugirane kubwira Imana ngo amarira y'umukenyezi yihuta gushika mu birenge vy'Imana. Ego mama Jennifer reka tugushimire cyane ikiganiro cyacu kiracabandanya mama Jennifer uno munsi wahariwe umukenyezi novuga ku isi nzima ku isi yose nizere yuko ukurikirana abakenyezi bo mu bindi bihugu na cyane cyane duhana imbibe nka Tanzania u Rwanda bose urabakurikirana ni kihe kintu ushobora kuvuga bati umukenyezi wo mu Burundi atandukaniye ko n'umukenyezi wo muri ivyo bihugu tuvuze za Tanzania za Uganda ni rihe terambere ubona bo bamaze gushika ko twe tutarashika ko ngahi wacu i Burundi? Mu bisanzwe jewe sindatembera ahantu henshi kandi sina hake ndashobora kuba maze gutembera nko mu bihugu bitatu canke bine bibanyi nkabona imibereho yaho ibindi nagenda bibamwo no kubibamwo ugasanga imyaka ingahe ndahabaye itandukaniro maze kubona icambere umukenyezi wo ngahi wacu
benshi bishira hasi ngo cewe ndi umugore ce nogira iki kandi umugore uri umugore kubera ko utavuga ati ndi umuntu ndi urubavu rw'umugabo rw'igihangange na cyane cyane barikumiye ico rero ca mbere abakenyezi babo ngaha iwacu turagifise ikigira kabiri umukenyezi wo ngaha iwacu n'umuntu abona yuko umenga ntiyoshobora byose ariko abandi bakenyezi bo mu bindi bihugu urasanga n'umukenyezi ariko atwara moto ipakira abantu hari nabo twigeze kubona bashofa ibi biduga birebire akamara indwi yose yibereye hiyo mu Burundi umenga sikirenga mwana yigeze kubona umumamura araho umenga ashofa uruduga rwa Memento hari nabo nanje maze kubona batwara zika za leta ariko sikirenga rero bajya rero baturusha kwiyemera kumenya ati je umugore ndashoboye je umukenyezi ikintu no gikora nidushobora kubashikira uko muri mitwe kandi Imana yabahaye iteka ryo kuba abami ngaha mwisi nuvuga ko havuye Imana haza umugabo ariko rero umukenyezi nawe namenye ati ndashoboye uko ngana uko urumva umutwe n'urubavu ntibingana turi imbavu rero ifoko dukora kugeraho imbavu zacu zigera twiyemere kwanza ko dushoboye nitwamara kwemera ko dushoboye dupime tuvuge ati je ndakora kandi ndabishoboye rero ico nico defo ya mbere maze kubona ngaha ikindi mbona ngaha iwacu aho iwacu turafise jalousie no kuvuga ishari ariko si ishari TV ishari hari ishari riri imbere cyane usumba ibindi bintu no kuvuga yuko twebwe ngaha iwacu umuntu aguterera ishari usumba yo guterera impanuro yambonye ndatanze ikiganiro hari ahantu habitagenze neza aho kunyegera ukaja inbox havuga ati yo ahantu hariho bitagenze neza kandi rero iki gitangaje no muri cya kiganiro yanaraba ntabwo araba bijya vyiza ahubwo araba bijya bibi mbere yakosheje niyo rero defo nini novuga ihari ngaha iwacu abakenyezi dufise ishari rinini cyane ni ukuvuga yuko tugomba kuraba ibibi gusumba ivyiza ukaca usanga umuntu muvuze nabi ukibagira vya vyiza byose ukavuga vya bibi bikeye ubonye umuntu umupfuye akantu gatoya ukaca ufata vya bibi ukabifuka kakantu gato mwapfa akaba ari kuzana imbere ico ku bakenyezi bo ngaha iwacu turagifise canke nkaraba igikorwa c'umugenzi wanje nkabona ni ciza ariko akajaruze agaca kaduka mu mutima sinshire commentaire ngafuma ndayishirira ko umutanzania canke umunyarwanda sinda navuge n'ikintu na kimwe sinda nabwire ati uri gukora neza nkabona umenga ninabivuga anzoba ndamuvyimbije ariko no bivuga ino musi nkabimubwiye ejo nawe azabimbwira nanje nezerwa muri ca kiringo nawe nabimubwiye ico rero kintu turagifise ngaye wacu kandi gikwiye guhagarara nitwafatana hamwe ababishoboye abantu bakunda amashira hamwe baraja mu mashira hamwe birungunganya abandi bafise ama eglise bakoreramo ugasanga ku ma eglise barabitangamo nk'impanuro n'abatagira rero ayo ma eglise nabo nyene turabibahamagariye nibakanagare baze barateza imbere abarundi bene wabo mu kugira iki mu kubatera intege ubanye umuntu akoze neza umutera intege akoze nabi umuhanura ico rero nico kintu cyatumye abadamu mu bindi bihugu batera imbere kuko bo busanga bafise nko kugenda umuririmbyi shobora kuca afata abaririmbyi kazi bose bo ngaha n'abakinyi b'amafilme baba mama twaca tubasosiye tukaramukanya urwaye iki twebwe ngaha iwacu umwana abwiye ati jewe ku munsi wa Louis Mars ati wewe undondera nkandi jewe iyo rero jewe tuyireke ino munsi guhera ino munsi tuyireke tuje hamwe dukorere hamwe nubwo wowe uri kurakora ibyawe gusa mu gihe cyo kunezerwa canke mu gihe c'ingorane muhura ahubwo mu gihe c'intuzera c'ibikorwa tuvugane nk'umuntu pene telefone ndabe dufate nk'umuntu telefone nishi bite uri hehe fani uri hehe jaja uri hehe ndabompamagara Lydia duhure mwese nimuze duhurira ahantu twicare naho no babwira ati umwe wese nazane ico yinywera mwese ni fana yiwe tuzicara hajya ahantu tuzicara ku rusako
tuzicara umwe abwira uwundi ati wewe ahantu wakoze neza we nawe wakoze neza duhane courage hama tuvuge ati bashana igiki twokora nk'umurundi kazi turi muri game y'ubustar ico kintu n'ukuri ndacifuza cyane rwose ico kintu rero naco nyene kiriho kirafasha uravye indirimbo y'umutanzania ayishizeko mu sahimwe usanga ari ibintu biteranye ubwoba sico kinyano gayo abatanzania bose tuzinanye bapostinze abatanzania bose tuzinanye bayishize ku mashosho media ariko ahi wacu suko bimeze umwe wese apambana na hari yego no mu Rwanda nuko za South Africa Zambia ni muze rero twiga ivyo bihugu natwe dufatane mu mugongo byose bizogenda neza sawa mama Jennifer reka duse nk'abagenda gusozera ikiganiro cyacu mugabo ntitwokirangiza ntako bajije kano kabazo mama Jennifer uno munsi urahamagawe ibukuru kesa swawe buhamagawe na première dame avuga ati mama Jennifer nshaka twicare hamwe twige nka projet na cyane cyane yoteza imbere abakenyezi ikongera kandi igateza imbere n'abagabo cyangwa igateza imbere abantu bose muri rusange ni ihe project nka wewe novuga yuko uri mama w'icyubahiro uwo muhereza nyene cyubahiro première dame kugira ngo abantu batera imbere wovuga bati no projet naje ndayifise nifuza yuko yoshigwa mu ngiro ego nta kibazo kigoye ariko nk'abagabo sinobishurira kuko sindi umugabo ariko ndishura mu kiringo cyuko ndeha nk'umufasoni je nk'umufasoni première dame amamagaye akambwira ati abakenyezi tubafashiki nibaza ko ico kibazo nukuri jewe mu cyumviro cy'iwanje icambere no musaba no musaba kwanza impanuro ku barundi tubanze tukunda ivy'iwacu tunabiteza imbere tunabiharanire ndetse tumenye yuko dushoboye tubishiremo inguvu ikigira kabiri novugira abantu baba bari nko musi yanje ku mutima wanje komeze jewe ndashobora kuronka ivyo mfungura naho njyama kandi hatagayitse cyane nkaba nshoboye no kwiyambika no kuba n'ikintu ariko ndaza abantu benshi batabishoboye abo rero nibo bantu ba mbere je novugira imbere yo kwivugira nombwira ati muvyeyi aba bantu badashoboye aba bantu birirwa barakorerwa mabi n'abagabo batabanye neza kumvo yuko babuze ico bakora rabo kuno mubagirira utu association icyambere bakabafasha impanuro hama bakabafasha uburyo bagakora kuko jewe nisabiye kubwiwanje novuga ati muvyeyi aho ngejeje nkora fata mu ukuboko ariko sinosaba ngo mfasha nabuze urumva biratandukanye agufashe aho ngejeje nkora asugume kuko wansugumye nogera handi hantu ariko urumva biratandukanye ivyo nosaba jewe nivyo nosabira babandi tubona ngaha bafise ubuzima butameze neza na cyane cyane nk'abamwe usanga bicaye kwibarabara akorera nk'ibindi biratubabaza ariko tukabura uko dukora ushobora gusanga nko mu mama w'imyaka 50 ariko yikorera ubudonga adugana ari umumama ateze inyungu y'ibihumbi 3 ukiyumvira wamubaza ahubwo ati nituwamira umunsi wose barakugaburira oya burya n'ubuzima ku mukenyezi butari bukwiriye ntibwari bukwiriye na gato jewe namasaba Imana ndabivuze imbere ya kamera Burundi n'abarundi n'abantu bose Imana imfashije uburyo nkiriyo nkihumeka ego je sinofasha abantu bose uko biragoye aba mama bose bo mwibarabara wokurayo baya bose uwo twohura ico kintu ndagishoboye nukuri umutima ndawufise nabuze mbuze uburyo gusa mbuze uburyo rero ndibaza ico cyo bamucambere nusaba umufasoni première dame hamwe aje imbere yanje nokimusaba nkabwira ati shigikira umukenyezi unamwigishe kumenya tumukenyezi niki turi bikomango marega nitwe tubavyara abagabo mwapfuye mu bagore n'ubundi mama Jennifer reka tugushimire cyane nukuri mwakoze cyane kuduha kano kanya hanyuma rero akabazo kanyuma mama Jennifer umunsi uno munsi tuhimbariza he uteguye gute mu ncamake umunsi uno munsi no munsi nyene umuntu wese afise ko yawakiri ego turanezerewe umugabo
nakubwiye hari abasize bateguye mu ngo zabo n'abandi bapfuye kwigira baza gutahira mu muriro abo bantu rero Imana konzi batabare ubwo kandi ndabasabire bazabone ikiganiro banyumve basi iyindi tarike niyaza bazotunganya ivyo mu rugo hama rero umunsi mukuru jewe no munsi kwanza ndashimiye Imana kuko mejeje kugira isanganya mu mwanya mvuye gutanga ikiganiro ariko Imana yahabaye bajaje narimwo yinjiye hagati y'imiduga ibiri kandi irahomberana umushoferi arakomereka jewe nasigaye ndi muzima ndashimira Imana rumva kuko gushima ubwa mbere gushimira Imana ubwa kabiri ngomba ngene nyene kunezerwa n'abagenzi banje tubusangire tubuheraheze Ego dushimira n'abavyeyi batwibarutse nyene bakaduhuza twagera ngaha n'abavyeyi babagenzi bacu uko umuvyeyi si umwe mama Jennifer ufise inshuti zingahe magara bagera kuri bangahe nyinshi bashaka kubashika nk'ijana hari abonzi hari abo nazi nk'ubu twe tuvukana turi benshi cyane bose ndabakunda nabo barankunda kandi inshuti sizijya gusa tuvukana nawe ni inshuti n'undi ni inshuti ujya muntu wese ankunda agakunda ibikorwa byanje akanama n'umwanya wiwe nk'ubu deje inshuti wihaye umwanya wawe hari abastare benshi ariko uravuga ati reka ndamwiyumvireko wavuye iyo ufata déplacement yawe jewe na 10 ndaguha ariko uraza urankoresha ikiganiro kuko kwanza no kunyizera n'ubucuti budasanzwe ni hamwe nyene abadamu twibagira ningo ariko Imana izindi nde kwibagira yuko wanteje imbere kuteza imbere nuko kugushira ku isi ukunyene uko ibi bintu ndiko ndavuga ndabivugiye mu nzi wanje ntawo vyumva ariko nivyumva abantu ijana akandi ijana ndazi ko barenga ndazi ikiganiro canje gwiza kuri abantu ibihumbi ntiyaza kubura n'abantu batanu bifashe hari ikiganiro twakoranye na Ishari TV fise ibishinga naye birenga 9 message ndazifise z'abantu hari abari muri Saudiya hariho abandi bantu batanze mu commentaire muri filme meruka gukina yitwa Gahinda kurukundo nakinanye na Sami baratanga amakomantere bavuga ko babonye ikiganiro canje cyabashitse basavye nimero ku bwishi barashira ku ma profile barashira ku ma stats nkaryoherwa nukuvuga ubu maze ikiganiro iyi TV yanyu vraiment ndayishimira cyane ikiganiro twakoranye cyarabwe n'abantu benshi cyane kandi narose commentaire nziza cyane gusa commentaire nziza izuno musizozo ndazi abantu bose baravye kijya kiganiro nukuri byukuri ego abandi baravuze ngo twashwanye na Fani Jeffani ntitwoshwana ataco dupfa Fani n'umugenzi wanje n'umugenzi wawe no musi nabonye mwari kumwe mu kiganiro apana twari kumwe turaganira twirigwanye tuvanye ubunyene najya tuzirigwana n'ibindi tuzobikorana n'ama projet dufitaniye ni menshi hama rero gusa nyene uko bonye no kuvuga yuko yishari yanyu TV nayibonyemwo nk'umugisha murankunda kandi abantu bakurikirana cyane abantu benshi baravye ikiganiro bambwiye amajambo meza bansavye amanimero bansavye kuguma ndabaye ibiganiro nguzosubira ku Ishari TV duha ibiganiro hajya kwa kwikawusha naje nabishaka kumbe barikura tugara ko gusa kumbe agatima ariko turinde tukwinginge abandi tukoze ku maguru kugira ngo duhe ikiganiro nagomba usabe reka ndumustare nagomba usabe hama nkacambwira abantu mukurikirana Ishari TV muyikunde nanje ndayikunda mukunde n'ivya Jennifer nawe nyene nikiremo bagende bagusupporting na cyane kuri Jennifer irambona Jennifer bagire subscribe yandimbo yageze kuri kangahe ga Jennifer kama ni nirakwiza abantu igihumbi kama ni M.3 nene umva kugeze ku bantu igihumbi kimwe n'amajana 3 nifuza ku bantu baza kubona ikiganiro ngaha bace bagenda bandike indirimbo ya Jennifer irambona umutima tuyirabe twese kugira ngo no musi turare ishise mu 3,000 cyangwa 4,000 ndakubishoboka cyane biyongere ndashaka mwiyongere umutima n'indirimbo irikira bica bicika abantu benshi bamaye commentaire nziza barambwira ati nukuri waragerageje ubu rero haje ikintu bita igisasu kizosoka mu ndwi iza ye harasha
harasha nakahe kabijya waduteguriye si no kwiyemera harasha akantu k'akabijya gashasha waduteguriye muri ako nakahe byabihe warahabaye byabihe warahabaye byabihe warahabaye mana ugira neza ego nukuvuga ngo byabihe warahabaye mana ugira neza nta muntu n'umwe adafise ibihe dufise iyo twavuye dufise naho tugeze dufise niyo turiko turaja ego muzosangamo jewe musange mwakana kanje kavuze yuko kari imfuvyi kabona ukuboko kw'Imana ndazi iyo ndirimbo iyo mu ndwiza video ndashira ku mugaragaro tubazo twinshi tugumatunzako je shaka ndakubaza iyo ugiye muri studio ibintu bikunze kugukomerana nyene ukavuga atahangira mfe ni nk'ibi iyo ugeze nko muri studio ibintu binkomerana nukuri ndashima Imana yampaye ingabire zitatu ndi umwanditsi nkongera nije nifondera nkongera nkandika nkongera nkiririmbira jewe nta muntu ndasaba ngaze kunterera ijwi amajwi yose uzokumva mu ndirimbo zanje ni rya kabiri rya gatatu ni kwanje nayiwanje je nta muntu n'umwe arancirira ijwi mu ndirimbo wariciriye twageni ijwi rya kabiri amajwi yose ndayazi ego aho nyene ntambiye narabaye urandirimbira irya mbere none urandirimbira irya mbere wowe urishiriramo hamwe wiririmbira irya kabiri ni ukuvuga ntushaka kuririmba ijwi rya kabiri atari kuririmba irya mbere urashobora kwestima ugashiramo ijwi rya kabiri uvuga bati irya mbere ricaha oya ntibikunda kuririmba irya kabiri utari kuririmba irya mbere uca usanga waririmbye ihopa ntukoresha amakosa so ni ukuvuga yuko je ndiririmbira n'ivyo ubwo nyemerera n'ukuri kandi uvyizere nta muntu n'umwe agenda kunshirira ico mu ndirimbo zanje amakuru tuza twayatohoje neza kandi ndazi ko nshoboye yuko ushoboye ntabwo udandika noneho n'abafanzi baravyivugira mama Jennifer reka tugushimire cyane nanje ndabashimire cyane nizere ko hanyuma utazosubira kandi kutugora nkuko watugoye kuri uno munsi kugira ngo duhe ikiganiro urumva ko nawe wari ubishaka ko kuduha ikiganiro mba ndabishaka mugamba ashaka ko munsaba kubera ikindi ndakubasaba kandi umustar Okay, yes, bakunzi ba Shali TV reka tubasezere tubifuriza kandi umunsi mukuru mwiza wahariwe umukenyezi nkuko mubona ngaho imbere yacu tukaba turi kumwe n'umukenyezi ari akina amafilme akongera kandi akaririmba n'indirimbo zihayagiza Imana reka rero tubifuriza umunsi mwiza murakoze cyane ciao ciao bye bye